myaka ya za 80 hari isekeza ryo kwamamaza izi karata z'inguzanyo za Visa credit cards. Invugo ahantu hose yagira iti irahantu hose ushaka kuja, irahantu hose ushaka kuja. It's everywhere you want to be, it's everywhere you want to be. Ubu noneho ino mvugo ikora neza kwidollari ry'Amerika. Gusa yamara hari agashavu kukuntu rihagaze nkifaranga rya mbere ry'ububiko, the main reserve currency. Gusa ni koko iri faranga rira ahantu hose uja. Iri faranga kabuhariwe urisanga n'ahantu utari witeze kuribona, nko mu muji rutura wa Kazan mu bumanuko bw'Uburusiya ahaheruka kubera inama kabuhariwe ya BRICS. Aha kizigenza Bwana Vladimir Putin numwe mu bategetsi barahiye kugabanya ingufu z'iri faranga. Gusa n'ubundi naho hari umwete wo gukura idollari ry'Amerika, ivyo bita de-dollarization. Abateguye iyi nama iheruka ya BRICS basavye bitavye inama kuza bitwaje amadolari canke amayero mu gihe baje muri uyu muji, kuko karata za banki zo hanze y'Uburusiya ntizikora mu gihugu. Aha mwibuke Uburusiya bwaraciwe kuri Swift payment system y'abanyaburayi. Ni ukuvuga karata za Visa, Mastercard, American Express eka n'izindi ntizikora muri iki gihugu. Urubuga rw'ikigo kabuhariwe mu kugurana amafaranga ku rwego rw'isi, the International Monetary Fund, the IMF blog, ruvuga ko naho idollari ry'Amerika riguma ritakaza pore ikibanza ryamanye kuva kera ku mafaranga atari y'agaciro ku isoko ry'ububiko bw'amafaranga y'amahanga ku isi. Gusa n'ubundi riricari faranga rikomeye ry'ububiko, the main reserve currency. Hagati y'umwaka w'2023 ibice 58 by'amafaranga y'agaciro ari mu bigega vy'amabanki yari mu madolari. Ese idollari ry'Amerika rizocika ingufu mu isi? Ariko koko hazozirindi faranga riruta idolari? Ese ho idollari ry'Amerika ryigaruye isi gute? Ariko bizoshika idollari ry'Amerika rihave burundu canke ziricari indoto? Menya vyinshi bimwe na bimwe utamenya kwitituka ry'iri faranga yabagashaka buhake bigaruriye isi. Jewe nkuko bisanzwe ndi Seti, iyi ikaba the Mega Mind. Muhawe kaza. Ni ikintu kigoye cane kuronka akandi karorero keza kukuntu bigoye kwiyambura ifaranga ryifatiye isi yose mu buryo bw'ivy'amahera kuva intambara ya kabiri y'isi yose iheze. Ubutumwa bwavuye muri the Kremlin i Moscow mu Burusiya buvuga ko amadolari y'Amerika yovunjwa ku buntu ku mabanki yose y'Uburusiya ukaronka amaruble, amafaranga y'Uburusiya. Minisitiri w'ubutunzi Anton Siluanov yahise kandi atangaza imigambi y'irema ry'itumatumana n'amakuru yirungikwa ry'ifaranga yambukanye imipaka, cross border payment system, kandi ikarengana izindi mbuga zisanzwe zarigaruriye isi z'abanyaburayi nka Swift payment system. BRICS ihagarikiwe n'ibihugu vy'umuryango w'umwimerere, Brazil, Uburusiya, Ubuhindi, Ubushinwa na Afrika y'Epfo, n'abandi banywanyi bashasha bigwijije ko petrole itagira ingano babiri, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, the United Arab Emirates canke UAE, na Iran, ubuperesi bwa kera, n'ibindi bihugu bibiri kandi biri mu nzira y'amajambere, Ethiopia na Egiputa. Ntabwo yari umuryango wo gukengera. Ubushakashatsi bw'ikimenyesha makuru Bloomberg Economics Analysis bwerekana ko uburemere bw'ubutunzi bw'ibihugu bigize uyu muryango buguma bwiyongera ku rugero rwiza cyane. Gusa naho bimeze uko, inyubako yubatse idolari irakomeye cyane ku buryo rizoguma n'ubundi rivisa akarusho imyaka n'imyaka iri imbere. Nkuko byari bimeze mu ntambara y'ubukonje canke y'ubutita yose, the Cold War, ukugwanya no kwivumbura ku ruhande rwa Amerika biragwiriye cyane gose ubu muri Aziya, Afrika na Amerika Latine. Ibi vyatumye haba umuvuduko udasanzwe w'ibihugu bishaka kwigobotora ingufu z'Uburayi, hama ahubwo bagashigikira umuryango mushasha wa BRICS. Uyu muryango w'ibi bihugu 9 waramaze gutumira Arabia Saudite kwinjira, gusa ntibiramenyekana neza nimba baremeye canke baranze. Kandi na Turkiya yarasabye kwinjira muri uyu muryango, na hari kimwe mu bihugu bigize NATO y'Uburayi. Gusa n'ubundi cagumye ari kigenzi n'Uburusiya. Indonesia nayo indwi iheze yagiye ku murongo w'ibihugu vyipfuza kwinjira.
Bwana Putin mu ijambo ryiwe mu nama kabuhariwe y'ubuheze ya mbere ku butaka bw'Uburusiya kuva batera Ukraine, yavuze ko BRICS ikwije ibisabwa vyose nk'umuryango urikiyemo ibihugu vyinshi cane, kandi ko biteguye gutangura igikorwa co kurema isi y'ibice vyinshi, the multipolar world. Isi idategekwa ngiganzwe n'abantu bamwe gusa canke agatsiko k'ibihugu bimwe na bimwe. Naho ibi bihugu bigize no muryango bitandukanye, gusa kuba bishoboka ko ababitwara bahurira hamwe bitanga icizere ko vyose bishoboka. Kwicara hamwe gusa hagati ya Xi Jinping w'Ubushinwa na Narendra Modi w'Ubuhindi mu myaka irenga 2 yariheze baticarana hamwe, bikomeza ubumwe hagati y'ibi bihugu rutura, bikanahosha imvururu zama kumbibe y'ibi bihugu bisangiye. Putin yaragize ati, akazi ka mbere dufise nka BRICS ni guteza imbere ikoreshwa ry'amafaranga y'ibihugu vyacu mu gukora ubudandaji no gushora imari. Ikibazo c'idolari rya Amerika nuko barigira igikoresho weapon mu gukandamiza ibihugu bagiranye ikibazo. Nk'akarorero, mu gihe Putin yari kavuga mu iyi nama, abategetsi bavuye mu bihugu kabuhariwe mu butunzi nabone bari mu nama i Washington, biga ico bomaze inyungu iri kiva mu itungo ry'imari ry'Uburusiya bafashe, baraba nimba boyiha Ukraine mu ntambara bagwana n'Uburusiya. Iyi nama y'ibi bihugu rutura i Washington yari ihagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bari kumwe bagenzi babo b'i Burayi, yerekana neza ukuntu Burayi bwashoboye gukoresha izi nzego kabuhariwe zitumatumanako n'igenzura ry'ifaranga n'imari ku isi mu guhana Uburusiya kubera gutanguza intambara nini mu Burayi kuva mu 1945. Idolari rya Amerika rya kijambere tubona ubu ryatanguye gucapugwa mu 1914, umwaka umwe gusa bashizeho ikigega ca Amerika, the Federal Reserve. Yahavuye iba banki nkuru y'igihugu, the US Central Bank, bamaze gushiraho amategeko agenga ikigega ca Amerika, the Federal Reserve Act. Imyaka 30 yaraheze, idolari riba ifaranga rya mbere ku isi ry'ububiko, the reserve currency. Ifaranga ry'isi n'amahera ayo ariyo yose ushobora gukoresha canke ukayavunja mu yandi mahera hagati mu gihugu cayasohoye canke hanze yaco. Idolari rya Amerika ni faranga nyezina ry'igihugu ca Amerika n'ibindi bihugu vyinshi. Iyo wibitseko akadolari uba utuje, kubera ko ubuzika ahantu hose uja ushobora kuyakoresha. Ibihugu vyari bifatanije mu ntambara ya mbere y'isi, mu ntambara n'abanazi, the Allies, vyishura Amerika zahabu mu kugura ibikoresho, bituma Amerika yirunda ku murundo wa zahabu utagira ingano. Igihe kizwi ca mbere c'ikoreshwa ry'amahera y'ibipapuro muri Amerika ni mu 1690, hafi imyaka 350 iheze. Iki gihe inoti z'abakoroni zarasohowe n'ikigo c'abakoroni ca Massachusetts. Izi noti zakoreshwa mu kugura ibikoresho by'intambara. Vyatwaye imyaka 86 mu 1776 inoti y'amadolari 2, $2 note, isohogwe. Imyaka 9 yakurikiye mu 1785 Amerika yifashishije ikimenyetso c'amapeso, amahera bakoresha muri Amerika ya Espagne, nk'umuyobozi ihitamo ikimenyetso c'amadolari tubona ubu, n'urudome ESE canke C ruciyemwe akaronko hagati. Ubuyobozi bwashizeho za biro zibiri zo kurebera no kugenzura ikoreshwa ry'iri faranga mu 1863, the Office of the Controller of the Currency, OCC, na National Currency Bureau. Ibi bigo bibiri nivyo vyakora inoti nshasha. Amahera acapuwe na leta yatanguriye kuri biro yo gucapura, the Bureau of Engraving and Printing, mu 1869. Imbere yaha amahera yacapugwa n'ibigo vyigenga, private companies. Ikigega c'ububitsi ca Amerika, the US Treasury, catanguye gusohora uruhusha rwemerewe na leta gucapugwa ry'amahera mu 1890. Imyaka 100 yose imbere y'uko ububiko bw'igihugu bukuru bushigwaho, the Federal Reserve. Mu 1913 amategeko agenga ikigega ca Amerika
yaremye banki y'iki kigega mu kwirinda ihindagurika ridafatika ry'inoti z'ifaranga ry'ico gihe byakogwa n'amabanki yigenga. Ubutunzi bwa Amerika bwahise burengana kubw'Ubwongereza, gusa n'ubundi Ubwongereza buguma ari bwo mugwa mukuru w'ubudandaje kandi bugakogwa mu mapound y'Ubwongereza. Ibihugu byinshi bitunze by'ico gihe byahisemwo zahabu nk'urufatiro rw'amahera yabo kugira haba uburinganire no guhagarara neza kw'ifaranga mu gihe habaye ukuvunja muco bise gold standard. Igihe intambara ya mbere y'isi itanguye mu 1914, ibihugu bimwe na bimwe vyahevye gold standard, ahubwo bahitamwo kurihisha amahera y'ibipapuro notes mu kugura ibikoresho by'intambara. Ibi bituma amahera yabo atagaciro cyane. Ubwongereza bwo ubuhitamwo kugumana gold standard kugira ifaranga ryabo rigumane ikibanza nk'ifaranga riruta yandi ku isi. Mu nyuma bisanze ahubwo bariko bafata ingurane ku ncuro ya mbere kuva intambara itanguye. Ubwo nyene Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahisiba ubuguza amahera wa mbere kuri ibi bihugu. Mu 1931 Ubwongereza bwahevye gold standard. Ibi bihomvya cane amakonti y'abadandaje kabuhariwe bari bararunzemwo imitahe itagira ingano. Ubwo nyene idolari riba risubiriye ipound y'Abongereza nkifaranga ry'ububiko, the reserve currency. Imbere y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjira mu ntambara ya kabiri y'isi, Amerika niyo yatanga ibikoresho by'intambara kubafatanije urugamba, the allies. Ibihugu byinshi vyishura muri zahabu, bituma Amerika yirunda ku murundo wa zahabu nkuko twabibonye aho hejuru. Ibi byatumye gusubira kuri gold standard bitagishobotse kubera ko ibihugu byari byarakamuye ibigega vyabo. Mu 1944 ibihugu bigera ku 44 bifatanije urugamba vyahuriye i Bretton Woods muri New Hampshire muri Amerika kugira bakore uburyo bw'ivunja amahera ritobangamira igihugu na kimwe. Aha niho itsinda ry'ibihugu bahisemo ko amahera yose y'isi ataciboheye kuri zahabu, ahubwo agiye kwibohera ku idolari rya Amerika. Ibi bavyise the Bretton Woods Agreement. Kuva ico gihe za banki nkuru z'ibihugu zifata idolari rya Amerika zirigira ifaranga ry'ububiko n'urufatiro rwo kuvunja n'ubudandaje, kugura no kugurana, cyane cyane ko ryari rireruwe n'umurundo wa mbere ku isi wa zahabu mu bigega muri Amerika n'amasezerano ya Bretton Woods. Nuko hakugira ibindi bihugu vyibike ko zahabu mu bubiko nkuko vyahora, ahubwo bitangura kwirunda ko idolari rya Amerika. Bitangura ahubwo kurondera ahantu hatamenwa bobika ivyo bifaranga. Vyisanga biriko bigura ububiko bw'ubutunzi bw'uburinzi mu bubiko bwa Amerika, kuko bumva ko ariho hatamenwa. Nuko idolari rya Amerika na Amerika bibi bihangange gutyo. Urushako rw'ububiko bw'ifaranga no gusohora amahera kubera intambara ya Vietnam n'imigambi ikomeye y'amashirahamwe y'igihugu, the Great Society Domestic Programs, bituma Amerika imena amahera atagira ingano ku masoko. Ubwoba butangura gutera abantu nimba idolari itazohava ritagaciro. Ibihugu bica bihindura bwa bubiko bwose bw'aya mahera y'ibipapuro muri zahabu. Urushako rwa zahabu rwabaye runini ku buryo perezida wa Amerika w'ico gihe Richard Nixon ahitamwo kuyivangamwo, ahitaca idolari kuri zahabu. Haca habivunjwa igifaranga rireremba, the floating exchange rates. Iki gihe turimwo urugero rw'ububiko bw'imari bugendana n'ubunini n'ingufu z'ubutunzi bwa Amerika, eka mbere no kuganza kw'imari ya Amerika ku masoko. Ifaranga rya Amerika n'ububiko burinzwe bwa Amerika niyo nzira nziza yo kubika amahera ku buryo amabanki nka yose y'isi abise mu bubiko bw'ibigega vyabo 1/2 mu madolari ya Amerika. Ubitse ubutunzi bwawe mu madolari ubutuje mu gihe cyose Amerika igihagaze neza. Ese bizohora uko? Ariko ko ifaranga rizokura idolari rya Amerika riricari indoto turavye ko byo tumaze kubona. Ese BRICS currency izosohoka mu gihe Amerika igihagaze neza ubu? Ese cryptocurrency yoba rizohindura byose? Bandanye ukurikire The Mega Mind mu gihe twigira hamwe bino bibazo tunarabira hamwe izi mpinduka ziriko zijegeza isi. Mwakoze cyane kubana nanje, ntimwibagire gukanda aho handitse subscribe, bidutera agatege cyane kandi ucubu wa mbere kubona ibiganiro bishasha. Jewe ndi Seti, iyi ikaba The Mega Mind. Naho ubutaha, Imana ibarinde. Ciao.